Ego ndakuramutse ndagusaba utwidondora. Jewe nitwa Nziza Cherie Christa. Ego Cherie Christa uri umwe mu bigeme bariko barakina dukunze kubona ku mbuga ngurukana bumenyi mu ma TV online amwamwe, mbega nihe TV dukunze kukubona kutwibutsa? Ni Yakin TV Burundi. Ego Yakin TV Burundi hariho akantu tukubonamwo ukina utanga impanuro, kajya akantu kibutsa bariko batwumviriza kitwa gute? Nariko ntanga impanuro nko ku bakobwa usanga bahuriye n'abantu b'abasore mw'ibarabara, ugasanga barabasabye urukundo, bashotse babemerera batabazi batazi iyo bava. Muri ico gihe usanga bibagize ko ingaruka mbi, nko mu gihe usanga bakundanye n'umusumo ugasanga asigaye aricuza mu nyuma. Ego hari iyo nibuze nimba ntibagiye ibisanga byo mu muji. Ibisanga byo mu muji naho nyine tanga izo mpanuro. Ego ahanini nico bivugako. Ego ariko tugarutse nyuma gato kuri ico waruvuze, kumusaba urukundo, Imana idusaba ngo twese dukundane tugiranire urukundo, aho ntibahava bagira ati Christa ariko arashaka kuca kubiri n'ijambo Imana ivuga. Mwisanzwe sinasa urukundo, mugabo urujya rukundo usanga waherejemwo gushirishusho nyine ugasanga wamwizigiye wese, uca usanga muri ico gihe usigaye regreta mu nyuma, usanze ibyo yakubwiye atari ibyo, yakubwiye akaza akora atariko, ugasanga ni nk'umusuma, gaca usanga nawe bisigaye kugira ingaruka mu nyuma. Ego ibi byo gutangura gukina twaba du sketch turimo impanuro wabitanguye ryari? Haraheze nka 3 semaines. Ego abatari baki barakunze kuvuga yuko iyo abigeme bariko bakina muri ibi hari gihe nawe nyine ngo usanga yajanye nago agakina nk'utundi tuntu bakabifata ukundi, nivyo ga Christa? Oya sivyo, ahanini ni impanuro dutanga no gutwenza abantu ivyo gusa, ubundi nta ngeso mbi turakura. Harabigeme bafite ivyo vyiyumviro biyumvira ko niki wobabwira uyu munsi, na cyane cyane wewe umaze kwinjira muri ibi byo gutanga impanuro ukabona buhanuye ukabona n'ingene bigenze, niko uyu munsi wobabwira abantu bacitinya? Ico nobabwira nuko ivyo bahora biyumvira ati ariko biri nanje ubwa mbere niko nahanda vyiyumvira, ariko maze kubona uko ibikorwa biriko biragenda, nkabona abavyinjiyemo ukuntu bigenda, no bahanura ko ivyo bariko bayumvira atari ivyo, ahubwo bohumuka nabo bagakora ikwa nk'ico ndiko ndakora kugira ateze imbere igihugu cacu. Hambavu yaka tukubonamo cyane ibisanga vyo mu muji, hari utuntu maze gukina? Ego hari akandi kamwe. Ego kandi ahanini kavuga ku muhungu bakundanye n'umukobwa, akaca aza kondragana, sinzi uko basigurira. Ego ni kumengo mushimikira ku rukundo cyane, nta tundi mukina atari urukundo nyine? Nta tundi tuzoza mu nyuma, mushishikare muri aba ibiganiro dushira kuri televiziyo muzotubona. Ego kugira ngo bashobora nk'abariko baratwumviriza uyu munsi mu radio ntibariko batubona, ariko hari abifuza kubona Cherie Christa canke mu mpanuro atanga nko bitubwiye uyu munsi kugira bagutore bashobore kukubona, ushobore gutanga izo mpanuro bariko bakubona, boca hehe? Boja kuri YouTube bakandika ijambo Yakin TV Burundi, ego barashobora kuca bambona ntakibazo. Ego kuri Yakin TV Burundi nta kindi bashobora gusangaho atari utwewe wakinyemo? Hariho n'utundi ko hariho role nyinshi muri zo ntarakinamo. Ego tumirira urundi gwaruka canke abandi bigeme uyu munsi bariko barakumva, na cyane cyane ukuntu bovyifatamo nk'abafite amatelefone aciye ubwenge bashobora kubona kugira ngo bashobore guhakora izo mpanuro. No bahanura ko ivyo bahora biyumvira vy'uko gukina amareresi no gukina utundi tuntu ariho bakurura ingeso mbi, na cyane cyane ku babyeyi. Ababyeyi nibo biyumvira ko abana bamaze kuja muri ivyo bintu bakura ingeso mbi, bakura ubuhumbu. Ico no bahanura siko biri, ahubwo
ni ukwigishanya ni ugutwenza ibintu nk'ibyo. ego Sheri Krista ndagushimire cyane. Murakoze namwe. Murakoze cyane.